wari ubizi? Sobanukirwa ivyo utari uzi ku gifungurwa c'ubuki. Ubuki ni kimwe mu bifungurwa bike bishobora kumara imyaka myinshi bibitswe kandi ntivyononekare canke ngo bibore. Ubuki ni igifungurwa c'umwimerere turonka tugihawe n'inzuki. Ubuki ni igifungurwa c'igitangaza. Uretse ko bukundwa na benshi, bwongera kandi bukaba umuti ku ndwara nyinshi cane nk'uko vyemezwa n'abahinga. Ubuki bukaba bugizwe hanini n'isukari iri ku bice 81% hamwe n'amazi makenya ari ku rugero rw'ibice 18%, ndetse kandi bukaba bugizwe n'ico twokwita mu gifaransa peroxide d'hydrogène. Iyo nayo ikaba ituma ata micafu canke amamikrobe ashobora kwinjira muri bwo. Iyo peroxide d'hydrogène akaba ari ituma ubuki bushobora kubikika igihe kirekire. Mu myaka 2000 iheze, Abanyamisiri ubuki babufata nk'igikoresho co kubikamwo izindi mfungurwa, bigatuma bashobora kuzibika igihe kitari gito bakazozihereza zigikomeye. Naho vyagiye kugaragara ko ubuki bushobora kubikika imyaka irenga 2000. Abashakashatsi batoye ubuki bumaze imyaka irenga 3000 bwari bushinguwe muri piramide zo mu Misiri, kandi basanze ubuki bugikomeye ku buryo umuntu ashobora kubwihereza atangorane n'imwe. Ubuki iyo bubitswe ahantu heza hadakanye kandi hadashushe ndetse hadashikirwa n'umuco, abahinga bemeza ko bushobora kubikika ibihe byose. Mbega wari ubizi?